Ibanki CRDB rihejeje kugiranira amasezerano yo gukorana n'ishirahamwe Star Times mu ntumbero yo korohereza abanywanyi babo. Uko gukorera hamwe rero ngo gushingiye ku gufunyiriza urugendo abanywanyi b'ishirahamwe Star Times bakongera bakaba n'abanywanyi b'ibanki CRDB. Ku buryo ngo ivyo bifuza vyose kuriha bazobikorera ku matelefone yabo ngendanwa, ico bita sim banking, baciye kuri ba bantu baserukira ibanki CRDB agent bancaire turi hose bakuye mu makomine yose y'igihugu. Umuyobozi mukuru w'ibanki CRDB Medard Bucumi aratubwira igituma bashimye gukorana n'ishirahamwe Star Times. Ico turiko tuvuga ngaho no munsi ni barya abanywanyi ba Star Times bakongera bakaba n'abanywanyi ba CRDB. Murazi mwese kuba bafise abonnement ya Star Times ingene bigenda iyo yarangiye utegerezwa kuja muri Star Times canke ukaja kubayiserukira mu gihugu, ariko twebwe rero twashaka yuko tworohereza abanywanyi bacu yuko abonnement yabo irangiye ya Star Times batirirwa barava muhira ngo baje muri Star Times, ashobora kuba ari mu ma weekend hugaye, bashobora kubikorera rero kuri telefone ya telefone. Muri iki gihe irakoreshwa cyane mu gihugu, abantu bayifise ni benshi, kandi rero iciza c'uburyo dukoresha nuko udakeneye izi telefone zigezweho kugira ushobore gukoresha kuronka amaserivisi ya banki dutanga, harimo rero iyo ya Star Times. Iyi rero iza Star Times izamwo muri ubwo buryo ni ukugira abanywanyi bayo tuzi ko ari benshi bakaba n'abanywanyi bacu gushobora kugura amabuke ayo ariyo yose yo muri Star Times batiriwe barava muhira. Twebwe turi hose mu gihugu, kumbure dushobora kuba tubikora mu buryo abandi batabikoramo, ariko turi hose duciye kubo twita abaduserukira, abaserukizi bacu agent bancaire. Gushika uno munsi ntihenze turaserukiye mu makomine yose y'igihugu, kubera tugeze ku baserukizi bashika 500, kandi mbere yuko umwaka urangira tuzoba twihaye umugambi yuko tuba dushitse kuba duserukira bashika 1000. Nayo uwujeje igisata co guhanahana amakuru mw'ishirahamwe Star Times Lonje Bizimana aravuga uturusho abanywanyi b'iryo shirahamwe bagiye kuronka biciye kuri bamwe baserukira iyo banki CRDB. Rero CRDB comme ifise iyo service ya turi hose, hariho abanywanyi benshi batubajije ati none ko iki mudakorana na CRDB kugira dushobore gushikira service zanyu, dushobore kubona amasheni. Murazi ko hashobora kuba hariho umupira mw'ijoro ukabura ahantu ushobora kugira recharge. Ivyo ni ibintu bishika, bamwe baduhamagaye ati urashobora kutugira recharge tukurunkira amahera hehe. Rero na CRDB ico kintu yazanye cyuko ishobora no kuguha ideni kugira ugura amayinite ya Star Times. Ni ikintu ciza cyane gituma umunywanyi wa CRDB yoroherwa n'umunywanyi wa Star Times yoroherwa. Rero iyi partenariat nibaza ko izotuma twese tuba du profita ibi vyiza bigiye gusasagara muri mwene gihugu dusangiye Star Times na CRDB. Nkuko umuyobozi ajejwe ivy'ubuhinga mu banki CRDB Ernest Ngendakumana vyerekana, nguko gukore hamwe biciye kuri sim banking, umunwanyi azoca ku telefone yiwe ngendanwa yandike akanyenyeri 199 akadirisha, hama acaguma akurikiza ivyo bariko baramusaba. Uko gukorera hamwe rero ku iyo banki CRDB n'ishirahamwe Star Times ngo kuzofasha cane abanywanyi na cane baba hagati mu gihugu hategereye ibisagara, narirya ngo umusozi wose wo mu gihugu ufise decoder ya Star Time, ariko aho kurihira hakaba hadakwiye hose mu makomine no mu mitumba.